Je nitwa Tuyishime Lieve, abasanzwe ndi umwe mu bajejwe koperative Twungurunani. Dusanzwe dukora uburimyi n'ubworozi. Mu bworozi dusanzwe tworoye amafi, mu burimyi tukarima ibintu bitandukanye nk'ibigori n'ibiharagi, tukarima n'ipiripiri n'inanasi n'ibitoki n'amavinye n'amapome. Iyi migambi twayitanguye mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka turangije. Paeje niyo yaciye idufasha iradusahiriza kugira tubandanye dukora tworohewe. Twari dusanzwe dukora uburimyi gusa, ntitwabwe tworora aya mafi. Paeje imaze kudusahiriza, ico twungutse nuko twaciye tworora amafi, tukayorora ndetse tukakora n'ibindi bintu imwe dusanzwe dukora. Paeje kuba yaraje turayishimira cane gose cane ku rugero rushimishije, kuko harabaye n'ihinduka twaciye dushiramo n'abandi bakozi n'abandi bajene bose, twaciye tubashiramo nabo nyene kugira badabe ukuntu ejo hoba hameze neza. Uyu musi dufise abakozi 5 bo ku kwezi n'abandi 30 za turakoresha ku musi baca bataha. Birabasahiriza nabo nyene kuba barashoboye kuza gukora bakaronka aho bakora, kuko benshi bari bicaye ntaco bari basanzwe bafise bakora. Ahantu harisumbuye hangana ni hegitare 4, ifi nazo zirangana n'ibihumbi 12 zose hamwe. Twari twarimye imetero 30 ku metero 60 z'ibigori, twaciye dukuramwo itoni y'ibigori bivunguye. Twaciye tubigurisha, twaciye tuguramwo inka. Ipiripiri dusanzwe turima tuzorishora muri Tanzania. Niryamara kuma ryose twajyamuye rikagwira, turabona biriko biratera imbere. Inyungu yo turayibona ko misi iri imbere tuzokunguka bishimishije. Paeje hama tukayiriha vyoroshe. Ubworozi bwacu turizeye yuko tuzoronka miliyoni nka 30. Nitwamara gushora aya mafi yacu mu kwezi k'umunani. Ugwaruka rusanzwe ruri mwaka karere dukoreramwo nuko turuhimiriza rukore rwivuye inyuma, atakwirirwa barayerera, bakaja hamwe nyene nabo nyene bakunga ubumwe bagakora.